turasubiyemo mubwira ati birakuraba. Amen. Uno munsi tuza kwiga ku ijambo rivuga riti Imana igiye guca mu nzira utarumenyereye. Amen. Imana ubundi bwo hari inzira umenyereye. Hari inzira umenyereye ubuza ati kenshi Imana ikunze guca muri izi nzira. Ariko ubu igiye guca mu yindi nzira utarumenyereye. Amen. Kandi mu kuyicamo izo kubera nziza. Irashaka utakorohera. Urashaka kuba utayimenyereye nyene. Urashaka utabibona ingene biza kugenda. Ariko aho nyene n'uhace kuko aho nyene hari inzira kandi Yesu agiye gutabara. Amen. Dusomye mu Itanguriro 32 ku murongo wa 26 turahaguruka. Dushikane kuri 28. Itanguriro 32 26 gushika kuri 28. Itanguriro ni igitabo gitangura. Amen. Ni buri kumwe n'utagira Bibiliya mwereke kuko hasi mu ishuri batwigishije kuterekana sivyo none. Ariko buri kumwe n'umuntu atafise Bibiliya ashaka kumwereka mugabo ntagende uko mubwira ati gura gwawe. Haleluya. Amen. Turasoma izina rya Yesu. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utambezagiye. Amen. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo kundi ariko wiswe Isirayeli kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Amen. Reka tukomere Imana amashi bicara. Turabona Yakobo yari mu bibazo bikomeye cyane. Ntiyabona ingene biza kugenda. Yari yahunze mwene wabo kubera yamwije umugisha. Yabere yamwize kabiri yaramuhenze amutwara busamuragwa aramuye umugisha. Yari yagize ikibazo na sebukwe ariwe Labani. Yarafise ibibazo birenze. Maze mu ijoro ajyanye ahantu azabona umuntu araje baranigana barakubitana kandi kunigana mu Kirundi nukuniga nunda kaniga. Haleluya. Baranigana anigana n'uwo muntu Yakobo amubwira ati ndakeneye ko umugisha. Uwo muntu nawe amubwira ati ndekura ningire. Yakobo nawe avuga ati utegereza ko umugisha. Hageraho wa muntu mugabo yari marayika aza kumukora ku munsi w'itako kugira ngo Yakobo inyagare basare kure. Ariko ntiyarekura mpaka keneweke. Aguma afashe ati sindekura kugeza bikunze. Haleluya. Ntuzurekure kugeza bikunze. Amen. Maze Yakobo kuko yarazi icyo yarakeneye umugisha. Kandi umugisha yarabona ati birashoboka mugabo mu gihe uyu yogicanya tuyeko. Amen. Uza wifuze kwaturwa kw'ijambo ryiza. Amen. Yakobo aranigana kugeza wa muntu amubwira basingira izina ryawe. Yakobo nigeze amubwira ati none uza kunigana n'umuntu utazi izina. Mugabo atarihutira kumubwira ati nitwa Musuma. Kuko Yakobo bisigura Amen. Kuko yarivye umugisha wa mwene wabo kandi amwibana busamuragwa. Atamubwira ati ntagucizwe kandi Yakobo ntagucizwe kandi umusuma. Bisigura ko bwa mbere cyaha cy'ubusuma kiramuvuyeko. Haleluya. Ati ntagucizwe kandi Yakobo ahubwo wiswe Isirayeli. Ati aranisobanura ati kuko warwanye n'abantu n'Imana kumbe kuniganira umugisha wawe ubuniganye n'abantu n'Imana ukanesha. Arotabyumvise. Kumbe kuniganira umugisha wawe ubugwanye n'Imana n'abantu ukanesha. Amen. Abantu ntabwo bakunda umuntu ahezagirwa urabizi.
urabizi Imana nayo hari gihe ashaka kurekura ibanza kuraba ati mbega yifata gute ariko ushoboye kumenya guharanira umugisha wawe ubugwanye n'Imana n'abantu kanesha Imana igiye guca mu nzira utarumenyereye amena burya ni yari yiteze ko muri iryo shamba muri ubwo bugagwa muri ako karere kwara ashobora kwahuriraho n'Imana maze wa mumarayika aramurekura mugamurekura yabanje kumuhezagira amuhaye umugisha haleluya ataha yahinyagaye aho niyo ngomba kuvuga cyane umuntu yaronse umugisha w'Imana ariko aje ahinyagaye aje atandukanye n'undi muntu atahuye n'Imana unyumve abantu bose bazi ko uvuye guhura n'Imana uza utwenga uza bisa neza sibyo none ariko kubera Imana igiye guca mu nzira utamenyereye uraba guhura n'Imana ukazurira ukaza bimeze nabi ukaza bidasa nuko byakagombye gusa ntibisigura ko utahezagiwe wahezagiwe ariko bigiye guseruka uwundi munsi amen nibakubone urira uno munsi haleluya nibabone ugipanze uno munsi ngo bibaze ko utahezagiwe oya warahezagiwe umugisha urawufise hasigaye guseruka sinzi ko urabyumva cyane narigeze kubona ahantu ariko nari nkiri muto bari bateye amateke siniba ko yari amateke mbwa bya ibintu by'amagoma nyine mu kubyara cyaca kica munsi yibuka kaja guserukira hariya sinzi ko amateke barima barabizi sinzi ko amateke cyangwa n'amateke nuko ego nari nkiri umwana muto se ngatangura ishure ndacabyibuka cyagendera munsi abandi ntibamenya ko munsi hari ikintu kiro kirahagendera baza kubona biseruka nawe umugisha wawe ugukira kwawe ibyiza byawe biriko bigenda munsi pole pole nabyo bazotangaza n'umunsi biserutse batangure kuvuga ngo urumuri maso amena Imana igiye guca mu nzira itamenyerewe benshi barabizi ko umuntu avuye mu masengesho aza yuzuza umuntu avuye imbere y'Imana avuye guhura n'Imana vraiment tuvugana ukuri uvuye guhura na nyumba 10 n'uvuye guhura na niboza basa haleluya ibaza uvuye guhura n'Imana yakagombye kuza ashishitiye nyene bigaragara sinzi ko birashika ukaja mu masengesho ukakwita 3 jours ugataha ukibaza ubenge Imana ntiyabyumvise yabyumvise ubu yiriseruke rero kuko igira icyo mu nzira batamenyereye amena amena bamenyere ko abanyamwemu bagenda bari ndogo kwa razao haleluya amen amen wewe kubona wigira ibisanzwe wambara agapantaro cyangwa wambara agashati cyangwa wambara uko wambara bakibaza ngo nturi umunyamwemu ariko iby'imwemu byawe bigiye guseruka kandi bose bazomenya ko se Imana yitwa abagusuzugiye bagiye kwicuza amena Yakobo yarahuye n'Imana kandi Imana ya vrai imuhindurira izina ariko umugisha yamuhaye imuhindura umugisha ko abaye umugisha w'amahanga ni waserutse uwo mwanya nyine bikivugwa unanielewa vizuri umugisha ntabwo waserutse uwo mwanya nyine bikivugwa kuko Imana irafise ukuntu ikora ubu igiye guca mu nzira itamenyerewe abantu benshi bamenyereye yuko bigenda neza ariko bibanza kugenda nabi bigaca mu yindi nzira bigaza guseruka kuba neza byabanze guca mu nabi ijambo riragoye reka ndaribwiye ntuye birashobora guca mu nabi ukabanza ugahinyagara kwanza ukuguru ukabanza ukagenda ucumbagira bakakwita kamuguru Imana ibibona bakakwita karico Imana ibibona bakakwita wasazi iwabo Imana ibibona bakakwita umupangayi Imana ibibona
bakakwita bushomeri Imana ibibona, ariko munsi utazi nisa utazi bigiye kumenyekana gusenga Imana y'ukuri. Haleluya, haleluya. Ndabona undi mugabo yitwa Paulo yitwa Sauli, yari yarafashe nabi abantu b'Imana, mbere no kubica arabica, murabizi. Haleluya. Ariko hagera igihe ahura n'Imana. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa 9 naho twenda guhaguruka ku murongo w'8 n'uw'9. Ariko aza guhura n'Imana. Ubundi bwo ahuye n'Imana yakagombye kuba ameze neza. Haleluya. Uwahuye n'Imana n'uwahuye n'umuntu bakagombye kuba batandukanye. Wumva kweli? Uwahuye na Mariko tuvugane bisanzwe, uwahuye na Mariko n'uwahuye na Siyoni kweli umva boza ba uwahuye na Kabibi n'uwahuye na wa bosi wundi ni ibaza ko boza basa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuntu umwe niyambiye yariko aravuga ati narahuye na naka mu patro umwe naze kumuvuga izina, ati turazinanye ruguru. Ngo ambonye ngacambaza ngo yongwe imisi myinshi nani, imisi myinshi pe, imisi myinshi kabisa. Ati bo genda uguru hajya muri kapo y'imodoka wihemo agafana. Ati nunguriye sanga makarato y'amajone jone y'amadisi, amakarato yuzuye amafaranga. Ati cyanguramo inoti ya 10,000. Ati tuba kuyaganye duhagaranye impande y'imodoka, ncambaza ati watoya ngahe? Ni 10,000 atoya. Genda wiyongere. Ati nca niyongera kandi kadisi. Ati tuba kuyaga, acambaza ati wiyongera ngahe? Ati niyongera ni 10. Atacarinjira afata udupake tubiri twa 250 azana nubwo asenga 100,000 adutorwa takiro takinyo gafana. Yari yibanyiwe bahuye nawe. Haleluya. Uwahuye na Kabibi n'uwahuye n'uwo bumva bongana. Haleluya, haleluya. Mugabe igitangaza rero nuko uhuye n'Imana ariko ukazuyinyagaye. Abantu bakagira ama confusion, bakavuga ngo ntabwo usenga Imana y'ukuri. Bareke bavuge nibaruha. Haleluya. Wihorere kuko ibyo bavuga bazomaramara bananirwa kubisubiza mu kanwa, basigare kuganda bazita gute mu Kirundi batamariwe bamuzo. Haleluya. Sauli rero yari yamereye nabi abantu b'Imana, aramerera nabi pe, mbere nabica. Icyo gihe yaragiye mbere kwa ivyete byo gufata abandi bantu b'Imana, maze ahura na Yesu. Dusomye mu byakozwe n'intumwa 9 ku murongo w'8 n'9, turahaguruka mu kwasoma. Tumenyereye kunywa amata n'ubuyi n'akanyama no musitwa turajya amagufa. Ikaza mugeza ati n'amagufa. Sauli arabyuka ava hasi, maze akanuye amaso ntiyagira icyo abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko, amarayo 3 atabona, atacajya, atacanywa. Imana yahabwa icyubahiro twicane. Sauli ahuye nande na Yesu. Sauli yahuye na Yesu, ngo Yesu amubwira ngo Sauli, Sauli umigiriki? Sauli arishura ngo urindaga mwami. Yesu amubwira ngo ni jewe Yesu uri kurahiga, kuko yariko arahiga abantu b'Imana. Barasabisa. Amaze guhura na Yesu yakagombye kubona ivyiza biruta, ariko ngo yaciye ahuma. Urumva umenga ngihushana. Haleluya, haleluya. Yahuye na Yesu. Ubundi bwo umuntu ahuye na Yesu yakagombye kuba ngaho afise ibitwenge, afise
afise umunezero utagira uko ungana, ariko avaho yahumye, atagishobora no gufungura, amara 3 jours amafungo yo ku nguvu, iminsi 3 atarya, iminsi 3 kubera yahuye nande. Bwana sade sana. Imana igiye guca mu nzira utamenyereye. Iyo nzira ni inzira y'ibibazo, inzira yo guca ahantu aho abantu bakuvuga ngo mu gitutu ngo mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, aho uca muyomba atakubona, shangaza atakubona, abagenzi bakaguhindukira kuba bansi, abo baruzi neza bakaguhindukira kuba nabi, ukibaza ngo Imana yaragutaye, kumbe niko kwishurwa kwawe. Ikindi gihe narakora ahantu nahembwa amafaranga make, hama habaho akanyangende, sinzi icyo kintu ko mu cyumba barampagarikira umushahara, ndababara. Uravyumva umushahara, uravyumva ufise akazi apana umuzi, akazi umushahara ugahagarara, mara amezi 8 ntahembwa, kandi kari akazi ka leta, ndababara. Ndibuka ijambo Imana yambwiye imbwira ngo aha uri muri transition, uri kurakurwaho impuzu mbi zicafuye kugira ngo uze wambare nziza. Ata ahuri usa n'uri gusa, nubwo byari shambagara byavuyeho, usa n'uri gusa, atabikongeye kukwambika nziza. Uko ndenganye numva kari mu kaguma kagaruka ngo so muhemu kandi nabesha. Mwiyumvira none Mana uzonyambika gute? Cyanza kuronka kandi batabambe mu mushahara ungana na wa wundi incuro ngena incuro 8. Ibaze uhembwa na 200,000 kwa wiki ni kombe, uhembwa mu miliyoni. Haleluya. Ichugwiza na 8 tangi 9 gutyo. Igihe uri kuracamo nikikubabaze, ntibitume urira, ntibitume utuka Imana, ntibitume uyibwira nabi, ariko aho nyene niyo ariko araca kugira ngo agutabare. Yigaza ongeza ati aho nyene niyo ariko araca kugira ngo agutabare. Abatabizi bazi ngo bakwishe n'Imana, abatabizi bibaza ngo Imana yaguhebye. Ntabwo yaguhebye. Nawe ubwawe uri kuribwira ko Imana yaguhebye, ntabwo yaguhebye, nta nubwo yakwibagiye. Werindira gusa mukandi sasa mu mwanya utaziga n'isaha utaziga agiye guserukanya Imana. Amena. Kandi bose bazomenya ko usenga Imana ya vrai. Hari impumyi imwe, duhaguruke dusome muri Yohana 9:6. N'ubu tuhagurutse gose ego Yohana 9:6 n'indwi. Turasoma izina rya Yesu. Avuze ivyo acira amate hasi, avurungisha amate utondo, araheza amusiga utwo tondo ku maso, aramubarira ati genda wiyuhagire mu kidengeri Siloamu. Siloamu risobanurwa ngo mutumwa. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka abona Imana yabwicubahiro. Yesu abahezagire cyane. Uyu yari umuntu yavutse ahumye, cyangwa ni erezima ko atabona, byari kumutera ikibazo. Wewe bakubwiye ngo umwami w'Abamerika arenga, hama uramubwiye ati ngira ingigongwe unkize, maze yaza akafata amate yiwe. Urazingena amata sesema, arashisha, haruza ndamutishira amate ngo yemeye, cyangwa ari umuntu uyo bari hafi yawe ati ngo ndagucira amate. Amata sesema
akora utwondo. Ari wowe ubyakira gute? Vuga wowe ubyakira gute? Nabi. Afashe amate nta nubwo ari amazi, afashe amate akiriye hasi akoze utwondo, aciye afata twa twondo ati reka nagushire ku maso. Ucuka we naye bana usuriponye tu none wonyiza gusa utariza kucira kwa amate ibyondo amate uvange agushire ku maso. Ai nagasuzuguro sana. Ariko yamumyi ikiremera Yesu agiye guca mu nzira itamenyerewe kugira ngo gutabara. Amena. Bari bamenyereye ibi baza kumukorera ikindi kintu. Abantu bose bari batinze ku kidengeri cyitwa Betesida, ariko Yesu amubwira ngo genda wiyoge muri Silowamu. Byari bitandukanye. Abandi bose bakirira kuri Betesida, ariko wewe amubwiye ngo genda kuri Silowamu. Cyari ikibazo. Erezima ko atabona kandi ntiyagumutse. Iyo baramuwe ari kuvuga ati no amen. Abantu bose bakirira kuri Betesida, none umubwiye njya kuri Silowamu gute? Haleluya. Hari umuntu umubwira ati duza amaboko dusenga. Kubera ikindi ngereza kuduza amaboko. Ati humiriza dusenga. Kubera ikindi ngereza guhumiriza. Haleluya. Amen. Ariko Imana igomba guca mu nzira itamenyerewe kugira ngo ugutabare. Amena. Ushobora kuba uri mu kibazo kiruta uko uciyumvira. Abantu barakwisa amazina yandi. Haleluya. No, hari ibibazo n'ibibazo. Hari umuntu narigeze kibabwira, abantu bari mu masengesho. Burya abantu bari mu masengesho nibangana. Nuko mwicaye ngaho burya ntimungana. Haleluya. Mwitegereze mwicarana. Wa murabe. Amena. Burya naho ubona umwe mwambaye kumwe burya ntimungana. Bari mu masengesho batangana. Umumama umwe arahaguruka aravuga ati bantu b'Imana tumaze kabiri tudafungura, ndabasabye munsengere no kuri dongo dufungura. Icya kabiri abana ntibaciga, twarabuze uburyo bw'ishure, twarabuze amakaye, tubura uniforme. Aravuga ati mu nzu bapirukanye hirya y'ejo, ubu dushumbereye kwa naka, dushunze kwa naka. Hama yakwarira bukebuka ati nukuri mudufashe, yanagura gake mudufashe nukuri mudusengere, uyo no mutwaro dutanze. Baza bumva undi mama ari aturikishije, bacambwa ati wewe kabaye wewe ahubwo yo wagiye mbamufa. Ati nukuri bantu b'Imana, ikibazo mfise ntimushobora gucumba. Amatara asigaye akigagurika, inyama ziri muri frigo zikabura. Twadusanzwe tugura imene yose tugashira muri frigo cyangwa intama yose tugashira muri frigo. Ibaze tumaze indwi yose tutagira umuyaga nkuba. Ibaze zimwe inyama zitazononekaye. Hano b'Imana icyo kibazo kirapfa. Mwomenya yari ikindi vise umushoferi wacu baza gutora abana ku ishuri cyerewe iminota 10 yose. Ibaze ibyo byageze ngerera ingana. Ito rero mwibaza ko byoroshe. Ndababwire umutayera shone nari namujoresheje ko ikosime y'umugabo twakoresheje cyayiguze hanze zose byatwara 500,000 n'impuzu zaje zatwara 850. Nukuri aracere ku musi wose kuzidushikiriza kugeza aho mbabara. Nukuri konseke murumva ko yarafise umutwaro ukomeye cyane. Haleluya. Hari ibibazo n'ibibazo. Hari ikibazo umuntu yakwiganira ukumva umenga kirabayabaye, uwundi nawe ugasanga yari kwiganira ugasanga kirarenze. Ariko icyo kibazo uri kuracamo ntuzi
kugeze ku ngazi ya kangahe yo guheza icyo gikombe turanywera. Yesu amaze kubona igikombe agira nywereko yaravuze ati data byoshoboka igikombe cyondengana, ariko arabona ati Imana niriko irabyemera, atarasubira avuga ati bibe nk'uko ugomba, niba nk'uko ugomba ngo bize kuba nk'uko ugomba. Haleluya. Hari igikombe kuranywerako kandi nutagiheza nurashikira ku nyishu yawe. Amen. Ni ijambo rigoye kuvuga kandi ijambo rigoye kwakira, ni ijambo rigoye kuvugirwa ako amen, ndabizi, ariko kinyo nicyo nyene nuko hari ibintu ushobora gusengera n'iminsi gahera n'amezi agahera ntibiveho, atari uko Imana itumva, atari uko ushobora kuba ufise ibyaha, ariko kugira ngo ubanze uheze iyo etape ushikire muri etape y'inyishu yawe. Ushobora kuba uri muri ya minsi itatu ya Sawuli wa undi yavuye aba Paulo. Ya minsi itatu nibwira ko yavuga ati ndakeneye kujya mugabo bikanga kuko iminsi itatu itarahera. Wa undi nawe yari impumyi, ashobora kuba ari hahandi Yesu ariko aravura utwondo, cyangwa iyo bamushize ko ayo mate yuzuye n'ibyondo ku maso, cyangwa ariko aragenda kuri Siloamu, akaba ariyo etape ugezemo. Ariko haragezaho Imana iseruka mugabo idaciye mu nzira umenyereye. Alo. Eliya yarigaje kugenda urugendo araruha, araryama, igikona kimuzanira inyama n'ubugari. Uzinganye ibikona bikunda? Haleluya. Imana yashobora gucisha ku muntu akaguha ibyo yarakunda cyane akabiheba, Imana ikamutuma kubigura. Amen. Inzira z'Imana zirenga igihumbi, uwaragira seruke kandi akugwanirire, ariko ntatereza guca mu nzira wari umenyereye. Babwira ikintu kigeze kuba, twarigeze gutegura igikorane Ingozi. Umupastori twavuganye mu gikorane ko tuza gutegurana nawe igikorane, aragitegura niko twibwira ko yagiteguye. Tukavugana ati genda, akatubwira ati bunavuganye hahandi twateguye gutya na gutya, tugategura kugeza aho agera umunsi yo kugenda. Tugenda tuzi ko tugenda alero tour, tugenda turara tugarutse hari Ngozi. Borose desa. Tuca turagenda. Tugeze kuri eglise twategeza gukora igikorane, dusanga nta muntu numwe ahari. Wa mupasitoro aradukweka. Turiyumvira duti kumuri igikorane giye bakibasanga pitwa manga cyategeza gutangura saa 7. Tubibaza ko gitangura saa 8, tubibaza ko gitangura saa 9. Kugeza saa 10, saa 11 tukiri Ngozi tutategeza kumanuka. N'imiduga n'ujya kugaruka bica biranga. Tuza kubigenza gute? Haraza umuntu aratubwira ati tubigenza gute ko aho hantu nyene bene urusengero urugaye, kandi haragaragara gutya twadufise n'akana gatonya gakivuka. Nitwari kajyanika hanze ahantu hameze gutya Ngozi harakanye ntiyameze nk'ibujumbura. Borose desa. Wa muntu acatubwira ati basi dewe mureke ndabajyani wanje ndabajyani kiwanje. Twara abagabo 17 n'abadamu se nibuka ko abagabo 17 twagiye mu kamodoka bakita Kagongo kaje ka station. Abagabo 17 twarakwiye. Alo. Mana gukwigwa kubera utarahura n'ikibazo. Uri mu ntara utazi, utagira yoso, utagira nyoko. Urazabwira amaferi ngo muri tagisi ngo wewe distansi zigira ngaha. Urabona dise 1 2 3 17. Twara 17. Atujaniwe. Kumbe yari gishuye, kwawe n'ibyago kugigishuye. Kumbe nta mwana yagira. Turara turamusengera. Yari yarwanye n'umugore imyaka myinshi, nigeze aronka kana. Nitumuzi, yadusanze ngaha tumvira ikigomba tumugira murare ngaha. Vraiment. Atereka basida bajani wanje, nitumuzi. Kandi nuri umwangire kuko nta shwaugira. Haleluya. Abadamu abajana handi natwe abajana atujana handi. Maze turari ijoro ryose tumusengera. Haheze iminsi, haheze nk'umwaka turi Bujumbura nza numva na telefone. Ati nukuri ndagusabe.
ati jendi no ruguru ati madama ari ngaho muri hospital militaire aje kuvyara. Ati mumukurikirane kabisa kuko je sihondi duti nukuri byo badukoreye natwe reka tumukurikirane. Ati ingene wamusengeye haleluya ibyo mwamwatuye ko niko byabaye amen. Kumbe ibibazo twagize byabaye kugira ngo we aronke gutabara. Tugenda nagikorane twakoze dutahuko twari umuceri mwijoro iwiwe yatutekeye umuceri tuririya turitaye ukamenga iwacu nta muceri twari kujya umenga twavuye ngani ngozi tugiye kujya uwo muceri. Kumbe Imana yari ibikoze kugira ngo haleluya kama dutanga nimero zacu kugira ngo dusengera abantu. Ndibuka umuntu yihenze yandika kuri ya nimero ya protocole avuga ngo ndagusabye usengere ngo jewe nta busugingira abakuza cyawumenya ati kugira ngo bugaruke. Yandikira protocole abimbwira tengira ukwizera ndabisenge none Imana ntiyumva. Hezi minsi kwa protocole atakumbwira atera message yanditse ngo Imana yishuye ubusugi bwagarutse. Haleluya Imana yishura kandi yakureka ukinjira mu kiba batweze ko basiko bidashoboka ariko bidashobokera abana babo bishobokera Imana.